mu gihe Uburundi buriko buhimbaza ku nshuro ya 57 intahe kwikukira, umukuru w'umugambwe CNL Mushingamateka Agatogwasa aragira icyo ashikirije ku bijanye n'iyo ntahe kwikukira. Mbe tuvuze kwikukira mu buryo bwa politike muri CNL bisigura iki? Umugambwe CNL uko tutahura kwikukira, ubwa mbere na mbere ni uko ihanga cyangwa igihugu kironka umwidegemvyo igitwarwe n'abanyamahanga, kikava mu ntwaro y'agacinyizo kikaba mu ntwaro yo kwishira no kwizana ku bantu bose. Ku byabaye rero muri Afurika muri rusangi, intahe yo kwikukira y'u Burundi yabaye mu gihe kimwe n'ibindi bihugu byinshi, ariko turavye dusanga ahanini intahe yo kwikukira mu bihugu byinshi byo muri Afurika ititeguriwe nk'uko bihagije, kubera yuko abaharanira intahe yo kwikukira ahanini usanga mu mitwe iwabo bari mu ntumbero yo gusubirira abakoroni. Icyo gituma hakurikiye ibyane, hakurikiye intambara. Hariho bamwe kugure babifata mu buryo bwo kwishira no kwizana koko ku bantu bose baba mu bihugu byabo. Abo nabo benshi ntibarambye, barapfuye bishwe n'ababa bashaka nyine kuguma bapfukamye mu gihugu ivyo bihugu. Hano iwacu mu Burundi Gasore yarafise intumbero nziza yuko abarundi bose bongana imbere y'amategeko bakaronka uburenganzira bumwe, mugabo ntibisigura yuko abari bamukikije bose ariko babibona. N'ikimenyamenya ni indyane zacitse kurikira tumaze kwikukira. Igihugu nka Guinée, Sekuture yumva yuko ukwigenga koko, nicyo gituma kumbure Guinée nta mahoro yigeze ironka, ntibayorohereje. Mu bindi bihugu abagiye bagira ako gatima kuvuga ati bakorere abanyagihugu babo neza bagiye bicwa. Ubwo rero nuko ukwikukira mu by'ukuri naho bamwe n'abandi baguharanira ku ntumbero zimwe. Abarundi bari kukiye koko, abarundi bari kukiye, mugabe ingorane twaciye twinjiramo nyuma yo kwikukira, twaciye twinjira mu ngorane z'ukuntu usanga intwaro idatunganiriza bose kumwe, ugasanga hari umwana n'ikinono. Ibyo nivyo byazanye indyane zagiye ziraba, kuko wasanga hariho akarenganyo, bamwe bakarenganya abandi bakarenganya abandi, mu gihe bose igihe baharanira kwikukira bashaka yuko bangana kandi bose bakagira uburenganzira bumwe ku vyiza by'igihugu, harimo no gutwara. Kwitunganiriza imigambi harimo no guterera amatora hari isano bifitaniye no kwikukira ku Burundi n'abarundi. Gutsimbataza intahe yo kwikukira tugifashe mu gace kamwe twoba twihenze, kubera yuko ibikorwa byose atari kimwe gisigaye inyuma, byose iyo bikorwa ku neza y'igihugu, mu gihe icyo gihugu carose iyo ntahe yo kwikukira, ivyo bikorwa biba bije gushigikira iyo ntahe yo kwikukira. Rero uno munsi nimba abantu bavuga bati bitunganirize amatora bateze yinze, ni intambwe abarundi bagize muri bya bikorwa babwirizwa gukora byo gutsimbataza ya ntahe yo kwikukira, kuko kuva na kare hose umugabo mu rugo iwe aratunganya ivyiwe byose, mu bukene canke nimba akize byose ntabikora abanje kuja kubaza uwundi muntu none ngo hano ndabigire gute, fashe kungirira kuriya. Ni naco gituma ndavuga nti kuva Uburundi bwikukiye gushika uyu munsi, woraba umwete abarundi dufise n'ishaka ibikorwa abarundi dufise, burya n'izi ngorane zashitse bavuga ngo twarafatiwe ibihano mu by'ubutunzi, je siko ndavyumva. Baraterera muri budget y'igihugu
mugabo mu bisanzwe bije y'igihugu iva mu makori, iva mu mataxi, iva mu mwimbu w'ibikorwa by'abanyagihugu. Igikenewe rero kugira ngo iyo myidogo tunayiki nibyo byose byo gutunganya amatora nibwo habe twumva kumenga ikindi kintu cy'ubuhizi gikozwe byategerezwa gukorwa kuva mu ntango hose, kuko itunga ry'igihugu riva mu bikorwa bya bene igihugu cyane by'abanyagihugu. Uyu munsi leta nikora ibishoboka byose kugira ngo ubutunzi buzamuke, n'ibisumba gutegura ayo matora tuzobikora. Mugabo mu gihe ubutunzi butaduga, mu gihe amahinguriro atabaho, mu gihe utabona yuko vy'ukuri abarundi turiko turatera imbere rwose mu by'ubutunzi, ngo ubone yuko ukuntu tubayeho hariho ukwisununura, tuzoguma dufise ingorane, tuzoguma dufise ako gatima ko kumva yuko umenga abandi nibo boza kudufasha. Mbe ni kuki tutokwiyumvira yuko twotunganya ibyacu ku buryo natwe tuja gufasha ayandi makuru? Wagasore nabo bari kumwe barondera intaye kwikukira, hariho bamwe bo bari kumwe batashaka iyo ntahe. Ubuho byifashe gute? Sinovuga ngo hari abatashaka yuko urundi bwikukira, kuko igihe uburundi bwikukira si ushaka ko abarundi kwatumye bikukira. Ivyo abantu turabyenda ko rimwe na rimwe. Igihe cyo kwikukira ku Burundi ni igihe ibihugu byinshi muri Afrika, muri Aziya n'ahandi byari mu bukoloni byamizwa kwikukira kubera intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Ibihugu byari bisanzwe bikolonije ibihugu bitandukanye mu isi, hamwe n'Abarusiya n'Abanyamerika baricaye hamwe. Mu byo bavuga barabona bati aba Banyafrika, aba Banyaziya barakeneye nabo kwishira no kwizana. Ni wanashaka ni nk'uko muno munsi wumva ngo ibidandazwa byose ku karorero bibwirizwa kuba bifise akanovera kanaka. Urumva si ugushaka kumwe, si ugushaka kw'igihugu kimwe, mugabo nishaka rusange. Ibiro byabaye kiriya gihe si ukuvuga ngo abarundi hari abatashaka kwikukira, bose barabishaka mugabo ntibabibona kumwe, ntibabyumva kumwe. Nabo bari baradukolonije, bamwe barashaka yuko haba kwikukira n'ingoga, abandi bagashaka ati reka tubanze tununuze iyindi myaka ingahe. Urumva rero bose kwikukira barakwemera, mugabo kumbure ntibabiha agaciro kamwe uravye inyungu za bamwe n'iz'abandi. Rero n'uyu munsi si ukuvuga ngo hariho umurundi, jesi nibaza ko ari umurundi yanka igihugu ciwe, mugabo umurundi arashobora kutiyumvamo uyu canke ibi. Ivyo ni kamere y'abantu, ibiri mu Burundi biba n'ahandi hose. Gusa ingorane kumbe twebwe dufise ngaha mu Burundi ntituramenya gukoresha neza ubutandukane bwacu, kuko turashobora kwitana amazina atariyo. Ukwita ubundi ngo ni umwasi kubera mutiyumvira kumwe sivyo. Nk'indyane usanga ziriko ziraba kutihanganirana muri politike, je sanga nuko tutaratahura mbega ubutandukane bwa politike bwogira inyungu yihe ku gihugu.